ibyo dusoma mu gitabo cy'ubwitonzi. Narasabye ngabana ubwenge, naratakambye umutima w'ubwitonzi unyinjiramwo, nanjye ndawukunda kuruta intahe n'ingoma. Imbere y'ubwitonzi itunga ryose ndariraba nk'ubusa. Sinigeze ndabugereranya n'intabonwa. Inzahabu zose zo ku isi zimeze nk'umusenyi iruhande yabwo. Ifaranga naryo rikaba nk'ibyondo. Narabukunze kuruta amagara n'ubutore, narabushimye kuruta umuco w'izuba, kuko busayangana ubudahengeshanya. Mbere ibyiza byose narose byazananye nabwo, iminwe yabwo yangabiye itunga ridaharugwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igisomwa cya kabiri tugisanga mu ibaruwa ryandikiwe Abahebureyi, ikigabane cya 4 uhereye ku murongo w'12 dushika ku murongo w'13. Mu gisomwa cya kabiri turumva ko ijambo ry'Imana rihinyuza byose, nitugiyegereze rero hako ritwagiriza ku rubanza ridukura ariho agatosi. N'ubu nyene tuvyumvirize. Ibyo dusoma mu ibaruwa ryandikiwe Abahebureyi. Ijambo ry'Imana ni rizima, ryuzuye ububasha, rirarusha gukariha inkota y'ubugi bubiri, rikanyengetera gushika iyo umutima n'ubwenge buhanira imbibe, gushika aho ingingo zitandukanira n'imisokoro, maze rigasobanura ibyifuzo n'ibyiyumviro biri mu mutima. Kandi nta kiremwa gisigara kitibonekeje imbere yaryo, ariko byose biragaragara bigaseruka mu maso y'uzotuba, ariko byose biragaragara bigaseruka mu maso y'uzotubaza ibyo twakoze. Iri ni ijambo ry'Imana. Hallelujah.
kuko ubwami bw'ijuru ari ubwawe. Nimuhorane umukama inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twashyikirijwe na Mariko Mweranda. Umunsi umwe Yezu yafashe inzira ahwana n'umuntu aza ariruka, akubita ibipfukamiro hasi imbere yiwe amubaza ati, mwigisha mwiza, nukora iki ngo ushobore gutorana ubuzima budahera? Yezu nawe ati, ni kuki unyita mwiza? Nta wundi ari mwiza atari Imana yonyene. Urazi amabwirizwa: ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ntiwagirize abandi ibinyoma, ntugirire inaba abandi, sonera so na nyoko. Uno amugira ati, mwigisha, ibyo byose natanguye kubikora nkiri muto. Yezu aramwitegereza, yumva aramukunze, hanyuma amugira ati, ikintu kimwe nicubuze, genda ugurishe ibyo tunze ubihaboro, uzoronka itunga mu ijuru, hanyuma uzunkurikire. Nawe yumvise iryo ari ijigwa, agenda ababaye cyane kuko yari atunze byinshi. Yezu agenduje ijisho irya nino, abwira abigishwa biwe ati, ese ingene bigora kwinjira mu bwami bw'Imana? Abigishwa batangajwe n'iryo jambo, Yezu arongera ati, bananje, ukuntu bigora bishimira amafaranga kwinjira mu bwami bw'Imana. Vyobura ingamiya igaca mu zuru ry'urushinge umutunzi atarinjira mu bwami bw'Imana. Nabo baritangaza gose, birabatangaza gose, bibatuma babwirana bati, none uzokira ninde? Yezu arabitegereza, araheza arabishura ati, ku bantu nibidashoboka, ariko ku Mana ho birashoboka, kuko ishobora byose. Petero aritora, aramubarira ati, tweho n'ivyo ubona twarahevye byose, turagukurikira. Yezu nawe yishura ati, ndababwiye ivy'ukuri, ntawe uzoheba inzu, canke bene wabo, canke bashikibe, canke se, canke nyina, canke abana, canke imirima, ku bwanje no ku bw'injiri, ngo asibe ataronse 100 ubu muri iki gihe, amazu, bene wabo, bashikibe, abavyeyi, abana n'imirima, naho uruhamo rwoba gwako, n'ubuzima budahera mu gihe kizoza. Twakire kandi ushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. Bavukanyi ba Kristu, bakundwa b'Imana, namwe mwese mwatewe iteka ryo kumviriza ibi vyiza Imana iriko irazimana abayo kuri Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwacu. Umukama aduhaye akaryo ko gusubira kwiyumvamwo ubuzima bwiwe muri twebwe,
no gusubira kuturungika ngo turangure ico nyene isanzwe yikorera, ico yo nyene isanzwe ikorera abana bayo. Ng'igiteka yama yaduteye ku munsi w'Imana uheruka. Umukama yaratwigishije kubijanye n'ubumwe bw'abagize urugo rukristo, ariho hakomoka ivyiza byose. Egome ni muri izo ngo zubatse rukristo Imana ihera ivyiza vyayo, nko muri wa muryango mwenda w'i Nazareti turonka Yezu. Ni muri izo ngo ni kuno kwezi kw'icumi turereshwa ugukunda ijambo ry'Imana, ngo dukureyo inkuru nziza ibe ubuzima bwacu. Ni muri izo ngo hazova abigishwa banyuzwe n'ijambo ry'Imana bazirikanye, bazoheza bakagenda gushingira hose gushaka ku mpera z'isi, abashingiye ntahe inkuru nziza ya Kristo yigize umwe muri twebwe. Ego menyene nitwemera tukaregwa na Bikira Mariya, ingo zacu zigatungwa n'igisabisho, ubuzima bwacu bukaba igisabisho kidukandira ku Mana, igisabisho kibera akarorero abagitembagara mu muzimagiza wa Sekiri ngo bahumuke. Ni vy'ukuri izo ngo zizoheza zamukemwo ubukiriro bwacu. Nuno munsi dufashijwe n'amajambo y'uno munsi, tugafashwa n'inyigisho baruteguriye zijanye n'uko kwezi kw'icumi kwahariwe inkuru nziza, turabona ko umukama atwibutsa ingene aho twoca kugira ngo dushobore gusigikira ubuzima nyabuzima, ubuzima budahera. Nk'uko umwe mu basore yamubajije ati, mwigisha mwiza, nokora iki ngo nturane ubuzima budahera? Ijambo ry'uno munsi rero riraheza rikaturoresha ku nzira y'ubwenge n'ubwitonzi, ku nzira y'ubuzima bushasha. Ubuzima bushasha, umuntu abona ibintu ubushasha, umuntu agorokeye kuguma agamburuka ivyo umuco w'ijambo ry'Imana udushikiriza. Nero bavukanyi ba Kristo bakundwa b'Imana, Imana iraduhamagarira uno munsi kugamburuka umuco mushasha ituronsa. Egome Imana iduhamagarira kugamburuka ubwo buzima bushasha. Uyu musore yabajije ikibazo uno munsi, yarasanzwe ari umuntu mwiza, ari umuntu abana neza n'abandi. Muri ya mabwirizwa 10 indwi atwigisha kubana neza n'abantu, yayarangura neza. Ubu naho umukama Yezu amwibukije ko nyabuna amabwirizwa atari indwi gusa, kubana neza n'abantu kuzoba ashoboye kwegurira umutima wiwe, ubuzima bwiwe bwose Yezu. Aho niho n'ivyo atunze n'ivyo afise bizomufasha gose gushikisha ico Imana ishaka mu bantu bose. Aho ntazoba ashoboye kuba umuntu yuzuye w'ukuri ku rugero Imana yashimye kuduhishurira muri Yezu Kristo. Nayo ivyo abantu birukira bacambirwa ubukuru, itunga, inzahabu, amafaranga n'ayandi maronko, umwanditsi w'igisomwa ca mbere yatweretse ko itunga nyaryo risumba yandi. Twosaba Imana ari ubwitonzi. Egome ubwo bwitonzi kugira tubushikire
nuko twobanza tukabumenya koko. Nico gituma uyu musore yarengutse imbere ya Yezu akamubwira ati mwigisha mwiza, amuha icubahiro nka kumwe na twebwe dukunda kubigira tubigirira abavukanyi bacu, tukagira tuti muvukanyi, muvyeyi, nyakubahwa, nyinicubahiro, uri mwiza. Urujambo bene utwo turatuvuga kenshi, ariko hadaciye n'akanya turonse ibitugora, umwe twita umuvukanyi, umwe twita ngo ni mwiza, tukagutangura kumuvugira ayamuhe, tukamuhemukira. Niho rero Yezu abajije umwe umwe aciye kuri uyo musore ati none koko wamenye ko ndi mwiza? Uri mwiza ni Imana yonsa. Rero ko bagiye bayaga n'uwo musore, uwo musore ntiyari bwemere kuba umuntu mushasha, aho Yezu amusabiye ati genda ugurishe byose uheze unkurikire. Yaciye yerekana iby'ubwiza ariko aravuga uko yabitahura ko batabitahura kumwe na Yezu. Egome ibyiza benshi barabibona bakabishima, ariko ingene babona ibintu ibyiza hari igihe abantu batabihurizako. Uno munsi umukama ashima ko twiga kubona ibyiza nk'uko nawe abibona, twiga kubona ubuzima nawe nk'uko abibona. Niho rero mu nkuru nziza Yezu yashoboye kutwereka ko kwihambirira ku matungo y'iyi si ubuvyihambirira ko bimugora kwinjira mu bwami bw'Imana, akadutumirira ariho gusabikanya ibyo yaduhaye n'abandi bari mu bukene butandukanye. Kuri buri muntu wese rero itunga nyaryo abwiriza kurondera n'ubwami bw'ijuru, iryo naryo ntirigugwa, rishikirwa gusa n'uwemeye kwakira Yezu Kristu we bwitonzi nyabwo. Egome niko amatungo turayirukira, tukayiruka inyuma akadutwara umutima kugeza naho atwibagiza Imana, tukibagira ko ayo maronko yotegerejwe kutubera uburyo bwo kwinjira mu mugambi w'Imana. Egome mu biha umuntu iteka ni byinshi, ariko amafaranga ashoboyemwo bike cyane. Ufise amafaranga urashobora kubaka inzu nziza, none yoshobora kukuronsa amahoro yo kuyibamwo. Ikindi urashobora kuyagura imfungurwa, ibinyobwa, ibyambagwa, mugabo nta mafaranga aciye ubuzima ufise woronka. Bavukanyi ba Kristu bakundwa b'Imana, namwe mwese muriko murumviriza iri jwi ry'iradiyo ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, radiyo Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Nimuze twumvirize umukama dushaka kugendana tutagenzanya, twikubita gashi, tuvavana n'agatima ko kwiruka inyuma y'amaronko, turondere nyabona ubwitonzi n'ubwenge uva ku Mana yonyene. Tumaze gucakamira ubwo bwitonzi tuzoba dushikiriye umwidegemvyo imbere ya bya bindi byose byotuboha. Ufise uwo mwidegemvyo nk'umwe ndetse Yezu yipfuriza wa musore, udashimikiye gusa kukurangura amabwirizwa, itunga, ubukuru, ubutore bikubera ingazi ishikana mu bwami bw'Imana. Iyo ijambo ry'Imana ritubwiye kuba boro, ntiriba riduhamagariye kuba abatindi n'abarushwa batagira ico biha n'ico bimariye mu kubaho kwabo, ariko ijambo ry'Imana riba ridutumiriye gusubira kubona irindi tunga umukama tubikiye, ariko nyabona rishaka kudutumirira kugira umutima wugurukiye Imana n'abantu, maze ivyo dufise byose ntitubibohe ngo tubifate nk'ikigirwamana, ku buryo umutima wacu wose utwagwa navyo. No gukurikiza nyabona ya mpanuro ya Paulo mweranda aho abakristo bikoreye ntagira ati
ko abadandaza bomera nk'abantu ataco bafise, ko abakoresha ivy'isi bomera nk'abatigera babikoresha. Erega ivyo kw'isi bihinda bihera. Ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti igabane c'indwi akarongo ka 30 gushika kuri 31 mu kubwira abigishwa biwe ko vyogora umutunzi kwinjira mu bwami bw'Imana gushika naho ingamiya n'ubunini bwayo yo mutanga guca mu zuru ry'urushinge. Yezu ntashatse kutubuza kurondera ibitunga ubuzima bwacu, ashatse gusa kubabuza kurondera itunga ridatunganye ryobabuza gushikira bwa bwitonzi na wa mutima mwiza bikomoka kuri wenyene. Egome ayo matungo ubwo bukuru ivyo byose ntivyotuzanira ubwitonzi, ntivyotuzanira ubuhigwe. Igishobora kutuzanira ubuhigwe nukumenya inkuru nziza, tukongera tukaba inkuru nziza aho turi tukayimenyesha. Aho niho tuzaba tubaye mu kibanza cacu, mu iteka ryacu no mu bunywanyi dusangiye n'Imana n'abavukanyi bene wacu. Natwe rero duhamagariwe kwirinda ya matungo dukura mu busuma, mu kunyanganya abandi, mu buhumbu, mu biturire, mu kuzirika iminzane, mu kuduza ibiciro uko twishakiye, mu kubika ibidandazwa, mu gutonda tugura ibidandazwa ngo tubibike tuzimba abandi, mu bwicanyi, mu gukoresha abandi ntitubahembe canke tukabakoresha nk'ibikoko bitagira iteka. Amatungo meza nayo umuntu aronse mu butungane, mbere akama yibuka ko yaronse ku buntu n'urukundo rw'Imana, akibuka kuyikengurukira mu gufasha abandi. Ijambo ry'Imana ryo dufasha kuzirikana neza ico Umukama adutuma, nk'ico asanzwe yikorera wenyene muri bene wacu. Turarisanga mu kigabane mu gitabo c'umuhanuzi Izaya ikigabane ca 58 akarango ka 6 gushika ka 13. Ingene twomubera amaboko amaso vy'ibikorwa wenyene arota akorera abana biwe. Izaya ikigabane ca 58 akarango ka 6 gushika ku 13. Bavukanyi ingo duce mu makanda ya Yezu, we naho yari umutunzi yigize mworo ngo dutungishe kamere yiwe y'Imana. Iryo tunga yatuzaniye ni inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Bene wacu ukumenyesha inkuru nziza bidusaba natwe kwivako tugahera ivyacu bwite ngo twitwarike ineza yofasha abandi. Nico gituma Kristo aduhamagarira kugira ubwitonzi. None ko Imana yadukunze umwana wayo ikaturonsa ivyo dukeneye, tweho twikengurukira dute? Nta bundi buryo dufise atari ukwitangira bene wacu bari mu bukene, kuko ari bo Yezu yishushanyamwo. Mbega mu bana ru Kristo naho twirengagiza abari mu bukene, tukirengagiza ubutumwa bwo gutunganya mu bana ru Kristo igisata na paruwasi na diocese, kandi ariyo nzira Imana ikiradutorera ngo ducemwo kugira ngo idutere iteka ryo kuba abamenyesha inkuru nziza mu buzima bwacu bwa misi yose. Ubwo kwirembo iwacu nta bakene, ntari abarara ubusa, nawe ubisesa wigira ngo waratowe ico wavukiye guhigwa, abandi nabo kagira uti nibagume ngaho arababereye. Nta mfuvyi zibura icepfo n'icya ruguru, ziburiye ziva niyo zija, ariko wowe uguma wiririmbira aleluya, Imana irankunda, Yezu ni nyishu. Ntawabuze ico yambara, nawe mu bubiko bwawe huzuye ibiriko biraribwa n'umuswa n'inyenzi. Muri kuno kwezi kwahariwe kumenyesha inkuru nziza, twemere turegwe na Bikira Mariya, twemere turegwe na Yozefu mweranda, twigishwe n'akaroro keza Francisco Xavier mweranda, umuvunyi wa missionnaire aduha, Tereza mweranda w'umwana Yezu n'amaso heranda baduha mu kwishira mu biganza
vy'Imana ngo yo nyene idukoreshe ibikorwa vy'ingirakamaro tutari twiteze nyene, abantu nabo bigumire baninahaza umukama kubera ubugamburutsi bwacu. Umukama rero aratwiteze muri twebwe nyene ko adutoramwo, ko tugira noneho twese abashikiriza inkuru nziza, akadutoramwo n'abatuma ngaha na hariya gushika ku mpera z'isi. Dusabe rero twisabire umutima wo gukomeza igisabisho n'imfashanyo, dusabira abamisiyonari, twongera dufashisha ubwo butumwa amaboko yacu n'amikoro yacu, kugira ngo Imana ibandanye ininahazwa, abantu bose baharonkere umuco w'ubuzima wo kugendera mu makanda ya Yesu, kubwa Yesu Kristo nyene wa mukama wacu.